umugabo wanje ntuzosubire kunterita banzurindire dukore mu myaka 3 inyishu zoba wayirose mu myaka 3 imyaka 3 ni myinshi turiko turakora uko navyakira gute hamwe abana banje boba aba Babyloni wonda akaba umuninja mu izina rya Yesu fire. Hello guys, mabibi na mabwana, acha niwasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana. Yes, my name MC Goragoza Wina umutarambirwa. Yes, reka nongeye kandi bashimire cyane bakunzi ba Kings Family Burundi. Mwe mubandanya mudushigikira misi yose. Hama tubibutse yuko muze muribuka gushonda subscribe amanaga kingiro gira muze murabona notification ku mwanya. Uno musi rero turi muri ville hagati muri ville kwihotera amahoro. Ya twagiye muri conference dasanzwe ya 3 fois ya Fanny Lavine. Musanzwe muzi yuko Fanny Lavine aheze igihe kinini cyane atari karakina amareresi yarahagaritse, ariko no munsi sinema shasha yiswe Data. Tugendere twumvirize ibigiye kwavugirwa, hamatubamenyeshe yuko twongera tunabatumira cyane kuri Susedinir kwinjira zo amafaranga ibihumbi 10 namera makiya cyane. Nimushigikira rero filme muri rusange murahawe ikaze rero murakoze. Nyuma ya kamera turi kumwe na Joba Wine Up. Turabaye ikaze kandi mwakoze kwihangana. Mwakoze kwihangana misanze ntwaye gutangura no masaha kubera ko umva ko habaye ambutiage nibaze yuko mwatubabari sinzi agacerere mwakoze yo kutwihanganira nkuko mubibona n'umunsi mwiza aho twari twabahamagaye kugira ngo dushobore kubabwira ibyo dushaka kubabwira za kuvuga ngaha, ariko kandi numva no sura kandi kubashimira igira kandi tumaze kubona cyane ko mudushigikiye natwe turabashigikiye murabizi ko dushigikirana rero nkuko biri. Reka dutangure kino kiganiro cyacu duha ijambo nyene company wafa kabiri Fanny Lavine nkuko bimeze abaramutse hama tubwire n'ibyo twaje gukora hama natudondoreye bano bantu turi kumwe komisa kugira ngo tuvuge ku ijambo. Karibu cyane amlava. Ndabaramukije mwese. Ubwa mbere mbanje gushima Imana yo yemeye ko tugira mu kino kibanza kaba yari yateguye umunsi ngo dushobore kuganira namwe. Ndabashimiye mwese byimva mutima nukuri sese ko nabashimira. Ego jewe ni Fanny Lavine, amazina nahawe n'umwuga nkora wa filme, ako mazina je ni Faxine Uwimana. Natanguye gukora filme ari mu mpera za 2018. Mwebwe nyine abanyamakuru n'abanditsi mwarashikikiye cyane bikomeye bituma uyu munsi mbangeze aho ngeze. Nukuri Imana ibahumugisha cyane gose. Ego uyu munsi rero icyo cyatuzanye ngaha kwa kubashikiriza igikorwa gishasha ngiye kubaha cha filme yitwa Data. Nayo maze igihe kinini ariko ndaboneka ntako ndakora filme ku mpamvu zo kurongorwa. Kwanza ndanabashimire muri mwebwe naraharose umugabo mwarankunze muranshigikira n'umugabo muramuma. Ego rero akintwara naragiye murabizi nyene by'abageni no gutwara inda no kubyara ntibyakunda uko nguma ku murimo uko bisanzwe ngume ndabaha izindi film. Rero hari haheze igihe kinini ariko ndaboneka, nico gituma navuze ati uyu munsi byompimbara cyane babene Data tuganiriye kugira ndabamenyeshe ko nagarutse mu kikogwa bongere banshigikire. Rero ni série zo yitwa Data nkuko bisanzwe murabizi ko nkora filme zishingiye mu miryango. Abatazi inta yanje narigeze kuba kera cyane ntazi uko nzokina filme. Nagize indoto yuko ubuzima nariko ndacamo ko nzobwandika, nasaba Imana ko nobwandika mwikaye cyangwa mwikane nkuko hama umwana wanje w'imfura akazodandaza ico gitabo akazogikosora akadandaza ico gitabo kugira ngo kizofashe abajene abamama abapapa nyene. Akongira amahirwe nisanga muri kariyeri ya filme namwe muranyakira kandi muranshigikira. Rero nico gituma ubunye amafilme yose nkora mvuga ati nakaryo keza Imana impaye umwe nari gucisha mwaca gitabo kumbure ndabibashikirize nkiriho mbone n'amakomantere yanyu
no kuri Imana ibahe umugisha. Rero iyo serie izoba yitwa Data, izoba irimwo n'uwo mukobwa wanje nyene navuga ko azokosora ico gitabo canje akakidandaza, imfura yanje, ariko harimwo n'undi mwana nyene nawe nyene wanje, harimwo n'abandi batandukanye. Ikazoshirwa ku mugaragaro itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu muri Source du Nil. Tukaba nshimiye kandi n'amakampani yanshigikiye kugira ngo urubanza rwa Rovender rugende neza, ariko cyane ndashimira n'abasenzi bagiye baransengera kugira ngo ngaruke mu murimo kandi meze neza cyane. Hariho bamwe turi kumwe hano, hazoba hariho n'ababateramisha baririmbye murababona, hariho Mamao Estanish na Francis Deste bazobateramisha. Reka baze bidondore kwanza. Murakoze cyane. Nanje nitwa Sabiyumva Ange Dorine, nkaba ndi umukozi umwe wo mu ishyirahamwe Nice Paint. Muri Nice Paint ni ishyirahamwe ryaje hano mu Burundi, rikorera siège yayo iri muri quartier 10 mu Ngagara Avenue de l'Otako numero 12. Muri Nice Paint dukora amarangi y'ubwoko bwose yo ku mazu, turakora amarangi y'amazi n'ay'amavuta. Muri ayo marangi y'amazi aratandukanye, hariho ubwoko butatu bw'amarangi dusiga indani mu nzu, hakaba n'ubwoko bubiri dusiga hanze, hakaba n'amaverni yo ku miryango no ku mabuye. Turakora kandi muri Nice Paint hariyo ico bita stone finishing, ni twatubuye muzoza murabona ku madecor swati nko ku nkingi canke ku madese. Kandi muri Nice Paint turafise amakolabo, turafise kandi n'amamastike yo kubiyo. Uko tuza kuganira turaza kubasigurira ingene bigenda birakorwa. Murakoze. Ndabaramukije mwese. Nitwa Francis Destin, nsanzwe ndi umuririmbyi cyane cyane akorera mu karere ko guhimbaza Imana. Natwe ivyo dukora sinibaza ko turinda kubivuga, bivuga mu ijambo rimwe, amaserivisi dukora avuga mu ijambo rimwe. Nkuko mubibona turi hano kugira ngo dushigikire umukunzi wacu akaba n'umuvyeyi. Kuri uwo munsi nyene udasanzwe tuba turitegura. Rero ku bazoba bahari, ku bazoba bitabiriye, ku bazoba bari hano mu gihugu canke batari hano mu gihugu, twebwe ico tuzoba tujeje kuzoba ari ugutuma mutagira irungu. Gutuma mutagira irungu muri ivyo birori kandi mukagira umunezero, na cyane cyane mukaza muribuka no gushimira Imana mu bihe byose. Niko Imana ibahezagire. Ndashimira amakampani yanyizeye. Hano naho nicaye nka Fanira Vine watwafa, ariko ndahicaye nk'umu brand ambassador wa Seka Nawe, aho ari kampani ikora amapampers n'amakotex meza cyane, uyakoresheje ntiyicuza. Ako kandi ndi nk'umu brand ambassador wa Mazi kandi Water. Urabizi ko atanandi mazi umuntu anywa aca yongera avuge ati nyongera kandi ni kandi Water. Tugire Kristo. Nakanze Kristo. Mara Imana bari nawe. Nanje ku mazina nitwa Nishimwe Esther, niwe Esther Nish. Hano ndahari naje gushigikira ibikorwa vya mama lawo ngaha anye. Marina Vine turamwemera cyane kandi murabizi ko ari novuga ko mu baserukizi b'amakinyi b'amareresi akomeye cyane mu gihugu. Rero ndahari nka jewe muririmbyi nzoba ndiko ndanima ngira ngo muri yo soirée amakandi nkaba naserukiye na brand ya Mugwedengwe House ariyo maison. Navuga ko ndiko ndashaka kuduza mwino minsi. Muri iyo maison hazoba harimo ibikorwa vya studio recording, photo na video shooting, ngira ngo n'ibindi pembeni n'ishure yo kwigisha abantu bifuza kuvuza instrument. Ariko ico c'ishure kiracyari muri rêve ntikiraba sira. Rero ndi hano kubw'iyo mpamvu rero ngira ngo tuzoba turitegura kuryosha ibirori bya 22 juin. Tukangira ngo sinobivuga byose mugabo ndabibemereye ko bizoba biryoshye cyane. Murakoze cyane nanje ku makanya. Ku mazina nkaba nitwa Ndayishimiye Nelly, nkaba nkora muri societe bita DH Telecom Imprimerie.
natwe turi hano nk'abantu basanzwe ba partenaire basanzwe bakorana na Fanny Laville mu kumushigikira nitwe dukora utu block note mubona tuko turakoresha hano nk'iyi bashi mubona inyuma yacu nitwe twabisohoye. DS Telecom rero ni iki isanzwe ari imprimerie ikorera hanyene mu gisagara ca Bujumbura, dukorera Avenue Pierre Ngendandumwe Central Building numero 301 aho benshi bamenyereye etage bita kwa Kabwa. Mu byo dukora harimo ama impression, turagira ama impression ku mipira, ku nkofero, ku mitaka, ikintu cyose umuntu yifuza kijanye na visibility. Yego turi ngaha rero nk'abaje kumushigikira natwe kuko turashikira abanyempano. Murakoze cyane. Okay, nibaze ko bitahuritse mwavyumvise aba n'izindi company stage mubona mu ngaho harimo leta yacu baradushikiye bihagije ariko cyane cyane meri tugira ko tubashimira aho na Meri de la Ville yishike muri salle tuzokoreramo akavuga ati wow, turashimiye RTNB, turashimiye Lucky Company iyi niyo mu Kirimba nyuma yo mukuru w'igihugu Lucky Company sanzwe ikora amavuta meza cyane. Voilà, hamwe Sekana ikora ama Cotex, DH Telecom ayumvise irebe kuba irebe murabizi ko turi na best influencer bayo. Harimo na kandi harimo na Siren Vibe, RPS ni babandi bakora ibintu by'ama sound. Isigure ko azohara umuziki mwiza. Ugwedengwe mwabyumvise kari Estanish, harimo na Whole Mountain, ini ministry, harimo na NS Empire, harimo na Nyerido na Wema Entertainment, merci, Nice Print na BTV n'izindi televiziyo zose ziri ngaha zadusapotinze bihagije. Rero murabyumvise sinzi kugira ngo tunyarutse tujane n'ibibazo sivyo ahako twatevye tujane n'ibibazo tugire batatu bambere baduze ikiganza harimo Raj harimo na Malove na Starboy tunyarutsa. Rego murakoze kumpa kanya. Ikibazo cya mbere urabona neza yuko ibikorwa mwabitunganije kandi bariko baregereza itariki yo gutangura itariki 22 aho bose atanumwe akazi yuko hazoba iyo lancement kandi tukaba tubona yuko irimo n'imitahe myinshi kandi irimo n'abanyamitahe benshi kubwacu tubona ko iyo imeze nka show mbega konzi muri filime tuba ari nk'irya mbere kibaye bagikoze muri neza yuko muzogaruka uburyo mwashizemo biciye muri kujya kurigisha canke hariya kandi kabirya mwadutegura. Icya kabiri hoho konzi muri filime mufise abakorege benshi ni kuvuga mufise famille nini umuryango munini mbega ntazohava bigorana ugasanga harabaye akajagari kuri ya miryango cyangwa amadini bamwe bashaka kwinjira kubera ko mu nani ugasanga uburyo mwiteze muzogaruza ntibubonetse bizana icuka kibi ico kintu mwateguye kuzogikora uruhande rwa icyambere na mbere cyo namaze felicite wo bita Fanny Laville kuko ugerageje kurabyo neza umuntu yatwaye musique umuntu yigenjeje neza kuruta abandi bose igihugu cyose batembereye intara nyinshi akabo hariho wo bita Estanish umwe mu bamikazi mu kuvuza umubyiho wa live ibyo tumaze kubona akaba ari wo bita Meri DH Telecom nanora akaba yicaye ngaho ari aho irangi nawe neza ko namumenye baza ko ibikurikiranye kumwe. Ikibazo cya mbere kijya kuri Sekana nawe numvise ko harimo ibintu bya Cotex nibaza ko icyo kimwe na Pampers zirafise uburyo ziba zifise quality. Pampers iyo itameze neza yambitse umwana agize hakiyari bashobora guca pendeni bigahita. Muri Cotex naho bimeze gute umuntu ntashobora gutasha yambaye ni high naka kabije karuta izo zindi Cotex tuzi tumaze kuratwara winyiza naka kabije kugore ibyashika kumwigeme yaje kugura musabika mushikira twatire kendo gure Sekana baza gufasha. Ikindi kibazo ni kuri DH Telecom ya Paneli ndabazi cyane kubera ko maze
kuja mu bintu barimo kenshi cyane muvuze ko mugira impression mugira izo z'amabashe turafise abagenzi benshi babikora dushatse n'ubunyerezi mu bushorera n'inshuti bisigura ko bikorwa n'abantu benshi akabijya muri DH Telecom na cyane kuri twebwe turi hano nakaye kumbure n'aba bagenzi turihorere kubera ko twebwe tujya ahantu bigiye tujya ahantu bimeze neza cyane tuca tujya kwa Estanisha ariya muzo muri ko murateramisha abantu ariko kandi muri ko maje mu muserukiyo bita mu Gorendewe House ko umunsi azoba ari guteramisha abantu gusa cyane hari ikindi kintu baratereye muri bino bikorwa bigiye kugaragara kuri izo tariki 16 kuri social media murakoze neza Kibogo ni kari malo mwalimu kwa muri Isaac TV kamera mangeze pani la pili kwa ko kime kwa hapo hapa na mjati welcome back tunaikuwa wama TV tutarikura kuri bikorwa mu kwa bivuga hanyuma ikibazo cya mbere kiraza kuza hano nyene imeza irashakije ndetse waneza yuko hari ikintu cyinshi cyane mu makampani atandukanye mu kirengo ari batari kurako ariko kabofise kiro cyizirire ku makampani yagumya kwizera mu gihe hariko arakora abandi bantu benshi mu kazi kenshi ndetse bataronsa n'amahirwe nkayo wewe waronse wokiza iki bisigura iki nike kintu babwira abantu bari mu kazi bavuga ati kampani niziriko ziradushikira mu gihe mbona yuko wowe imeza yawe yuzuye ndetse ishadije ari ibintu byiza ikibazo cya kabiri kiraza kuri filime data imwe muri filime ikirakugisha abantu benshi cyane ndetse ubona neza yuko benshi bayiteze bashyizemo umuryango abana bawe wavuze ati nari kujya yuko no kwandika igitabo imfura yanjye kazogikozora ikagisohora ariko uno munsi bazanye muri filime ndetse ubona neza yuko witeguye cyane umve neza yuko harimo ibice nka 80% by'ibyo wifuje kuzoshira muri cya gitabo wagize muri ino filime hanyuma ikibazo cya nyuma ndacerekeza kuri Stanish ndetse na Deste uno munsi muraje gushikira mu gisata cy'amareresi bimwe mu bintu kunze kubona gake muri entertainment kamwe bavuga ati aho mu gisata cya music no mu gisata cya filme kenshi ntibakunze guhura ahantu ngo basangire basangire nabiriya ndetse bafashanye promotion uno munsi muje kubona niki kintu muvuga mu gisata cya filme kugira ngo uvuge ati filme nayo iri muri rwego umuzi kugeze ko ahantu hose dushobora kuhamagara kubera ko iyo hageze ibintu biba nko muri leta kenshi barahamagara bari guteramisha ariko abakinyi b'amareresi kenshi ntibakunze guserukira kiretse abakina amakomedi zijya stand up comedy ikintu n'umunsi kigomba kwigisha abandi bantu n'ikihe ukuru n'ubufatanye bwanyu na tuwafa murakoze. Okay, ibibazo byanyu nibaza yuko kugira tunyarutse ntagire umuntu aza gusubira mu bintu bazo babajije muba mudufashije hama harico no kwishura je ibindi mbona bitanyerekeye Raja yabajije ati muze muravuga amazina yanyu yabajije ati ko muriko murashira mu buryo bwinshi ntimufise ubwoba yuko mutazohava mu bwinjiza bivanye n'abantu bazohava baza muri iyo evenement nico gituma twabahamagaye burya kugira ngo muhimirize abantu munadufashe gushika kumbura aho tudashika mubabwire ivyiki giteramo mu bisanzwe ni lancement sinzi gituma abantu bo muri filme lancement bakunze kwigira mengana ibintu vy'inama baricaye baragowe ariko lancement mu bisanzwe canke kwerekana film ubwa mbere ni kirori ni show rero nico gituma barashima twashizemo abanyamuziki sinzi gituma mwabonye twagize aba ni kubera ko aba bavuze umuziki kuri live sinzi rero umuziki kuri live niwo tuzoba turavuze niwo tuzoteramirako kandi twashizemo abazoshaka kudufasha mu guhimbaza dusanze tunakijijwe ariko nabashoye kuvuza ka kaziki k'urukundo n'ibiki bazi ko je ndi mu rukundo rwose abakunda n'umugore wanje abantu badakunda abagore babo kazi kabo rero yampindure n'izina urabona ubwa mbere naba nicaye hayi inyuma ubu nicaye imbere uko bimeze rero Estanisha azodufasha hariho n'akaririmbo afise nkunda cane kaya karimbo uzokaririmba murakabona ati voilà akakandi rero nico gituma twabashizemo hama ibindi bibazo nibaza ko vyerekeye tugire gutya yishura ikiciwe bamubajije ngo ni hehe imprimeri yanyu itandukanye y'abandi kugira tubandanye murakoze cyane ngira nishure Starboy kuri ikibazo yambajije
icya mbere na mbere coco DS Telecom ayitandukaniye n'izindi turatanga service de qualité ariko ndavuga service de qualité nashaka kubabwira ibintu bisohowe neza ku buryo bugezweho usanzwe dufise ivyuma bitandukanye biri donc biri kuri iki gihe nyene bishobora gusohora qualité nziza cyane hama ikigira kabiri mbashatse kubabwira rapidité ndiko ndavuga rapidité nshatse gusigura ikintu kijanye n'umwanya murabizi ko umwanya n'amafaranga umuntu wese abakeneye ikintu kinyaruka bivanye nuko asanzwe afite izindi gahunda ziwe ego turashobora kugukorera ikintu mu mwanya muto uvyifuza mu kindi gira gatatu no sigura turagira tusanzwe tworohereza n'abakiriya iyo utari hafi urashobora gutanga commande uciye kuri mail twakwemprimira hanyuma tukakubwira wanashaka na livraison mu gihe no munsi usanga rimwe na rimwe abantu bamwe uburyo déplacement ziriko ziragorana kumbura ugasanga ntibikoroheye ushobora gushika ku biro iwacu utora ivyo bintu yego urashobora kutubwira tije burya vyango ibi nibi tugashobora kubanguka turafise amamoto turafise imiduga ishobora gufasha umuntu muri ako karere hama ikindi dutandukaniye ko n'abandi turi mu imprimerie asanzwe ashigikira cyane abantu bafise ingabire zitandukanye ahanca ngira ko mvuga nti namwebwe Starboy yambajije ndazi ko vyibuka even hariho conference tugeze gukorana two turashigikira soro turaba ni imprimerie imwe turi mu bantu bashigikira abantu bafise ingabire zitandukanye bakeneye kugira ahanca ngira ko ntumira umuntu wese ashobora kubavuga ati ndakeneye sponsor mu gihe kanaka bafise ikintu ngomba kulansa nkeneye ko kimenyekana cyangwa nkeneye ko munshigikira karibu cyane muri DS Telecom tuzobafasha avyumvise yuko muhawe ikaze n'abantu bafise ama microphone burya bushipo butari kamalogo y'amatiri mucimo murondera bashirireko Estanish jenga nabajijwe byoroshye babajijwe bo icyambere umuntu wajije ati ngo wajije ati kubanza wampari bakwaje kuzoba hari nka ugwedengwe cyangwa kuzoba waje kuririmba nzoba mpari nka Estanish mugari mu gwedengwe umva Estanish no gwedengwe birajana sigura yuko presence yanje presente gwedengwe gwedengwe bisiguye mu gwedengwe house ugwedengwe ni intambo y'ikirundi donc byose biri muri musique hama mwongera mumbaza ngo intererano yanje muri giteramo d'abord ni jewe nyine wariterereye narishize ku isahani hama apart y'ivyo murabona iyo umuntu amaze kuba ari muri evenement urubanza nako ruba ari kwiwe nimba urubanza rwa Fani naje birandaba na desira muraba n'undi wese turi kungahana sigura yuko intererano ziri kwinshi ziri gutandukanya ari n'ibyo tuvugira ngahanye ya ariko akuru niyo presence tumve ko twoshigikira ubundi hama ikindi kibazo cari c'impamvu twaje gushigikira filme kandi turaba musicien musique na filme birajana nuvuga yuko gukina filme ni gutanga ubutumwa mu buryo bwagutse birashobora gukina filme je nkayiririmba mu buryo bugufi kandi murabizi yuko abakinyi ba filme barakenera musique muri filme zabo kandi natwebwe two turakora ama video agiye shobora kugira ati Fani nanone aske braza mu nkinira kandi so rero filme na musique birajana ni naza ko bitahuritse kandi ava narike duvumo kinyi wa mu ya narakinye filme kera nishacheza sana niba actrice rero murakoze cyane ngira nivyo okay Fanny binigirako okay ikibazo caraja cavuga ngo ko abakorege bazava binjira kwagusa ico bacisho icuko abakorege bazava bifuza kwinjira kwagusa no himbagwa cyane mbonye abakorege bose dukora bimwe bashoboye kwashika ego ariko haraho twashoboye kwama invitation n'ivyo bazohashika kwagusa ariko nogerwa n'abandi banterereye bose bakaza kunshigikira kuko na amafaranga make ni 10,000 kwinjira cyane 50,000 na 100,000 kandi aziko abantu bakina film ata 10,000 babuze 50 babuze ntagire uzoreka kuza ngo ni kubanga ata invitation yahawe abakunze ntibaherera mu mubindi nibaze ko ikari gihe cyo gushigikirana hama hari abazoba bajejwe protocol n'ibindi bazobona aho bashobora gukora ayo matiki hama Starboy nawe yambaje kujana na seka nawe Cotex aho itandukaniye n'izindi
Kotex ya seka nawe iramota neza kandi ikindi naco na Kotex udasanga yavyimbye nagasirimu cyane usanga nyene cyo byumva iranwa neza ntiruvyimba ngo abantu ngo bamenye okay sawa iranwa cyane ikaca yumuta kandi ikindi naco hari abantu bagenda badushingira inaye yuko uyikoresheje iyo Kotex ya seka nawe utaribwa abantu bagira ibintu byo kuribwa bari mu bihe ntibasubira kuribwa iyo usanzwe ugwara ama infection irakiza n'ama infection ariko Starboy ari cyane ego iravura n'ama infection Kotex ya seka nawe kandi irazimbutse cyane gose irazimbutse cyane ugiye kugereranya n'izindi Kotex zisanzwe zihari ikigeretse ko muri seka nawe tunezererwa n'umunezero wa buri wese ku buryo mudushoreye 500 ava ko tuyashira mu kigega cyo gufasha imfuvyi n'abapfakazi umva rero ntawe woreka gufasha ngo agure Kotex ya seka nawe ikindi Marove yambajije icizere aho cyavuye ku makampani ngo banyizere banshigikire kandi ntariko ndakora movie nkuko bisanzwe icizere bwa mbere navuga ko ari ubuntu bw'Imana ariko kandi nubwo ntariko ndaboneka muri filme twanaguma ndabayogoza kuri social media naguma ndahari mvuga iki niki nubwo sindi umukinyi wa filme gusa ahubwo ndi numu influenceuse murazi ko ndi na best influence kandi ntushobora kuba umu influencer utagumuvuga nyene yokorera mu makampani yarambanye nawe tabambona mu mafilme ako barambona kandi bagakunda ibyo mvuga n'ibyo nkora nibaza ko ari aho icizere cyavuye hama Marove nyene yambaje ko data bivanye nuko nari nivuje kuzo kwandika igitabo umwana wanje akagikoza akakidandaza ko baharimwe ama pourcentage menshi ya true story mu byo nashaka kwandika mu ico gitabo ntabwo ari ama pourcentage menshi ni nka 1% nirimo kubera ko ndacakora n'izindi zoganashiramo duke nkuko nagiye nshiramwo kuva ku zonahereye ko z'urugendo amahasa umupfakazi mu banyi n'izindi n'unzogenda nza ndashiramo ama pourcentage make kugeza igihe Imana izovuga ati stop rero message wari gushikiriza nizi mugenzi wacu canke mukuru wacu Stanisha yari yabivuze muziki burya iri connected cyane n'ibintu bya filme even natwebwe turi mu ndirimbo mpimbazaamana tweho biba bikenewe cyane kuko iyo kuraririmba ubu ufise abantu ariko baragitimba canke wewe nawe ukagitimba rero gushigirimba abantu batwashitse inshuti rero kubashigikira ndabikora n'umutima bikunze barabizi ko tutari mu bihe byiza cyane nko kuri jewe sindi mu bihe byiza ariko kubera ko twe twarabisezeranye twarabivuye kuva kera nagiye ibihe navuze ati sinshobora kubisibya nigezwa kuba hafi no muri iyo bihe kuko ijambo ry'Imana tugira ngo tubabarane n'ababaye kandi tunezeranwe kandi nabo mwarabibonye ko ariho bari baraje kubabarana nanjye nabo no mu gihe cyabo cy'umunezero dusha tubana tukanezerana rero mwese ntawe utabizi yuko bano bantu ari abantu badasanzwe ku gihugu cyacu ntawe utabizi ko ari abantu bariko barakora twebwe mu karere kacu ka muzike turateramisha abantu tugafasha abantu guhimbaza Imana ariko aba nabo barigisha bagatuma umuntu amenya ibintu byinshi mu buzima biciye mu mafilme yabo bagatanga ama message rero urumva kubashikikira n'ubutayi umwanya rero ayo ma connection rero abakenewe haba kuri jewe ama connection yabo haba kuri bo n'ama connection yanjye kuko niyo muri ko muraraba filme Stanisha yari yabivuze murabizi ko mugenda murumva muziki rero kumuririmbyi n'umukinyi wa filme nibo bantu bambere ahubwo bari bakwiye kuba gushira hamwe bagafashanya kugira ngo twese turi ibikorwa kimwe no guteza imbere
industry y'igihugu cyacu no guteza imbere igihugu cyacu n'abantu bari mu mahanga bakakira ubutumwa dutekeye biciye mu mpano Imana yaduhaye. Rero je nibaza ko ari icyo ndakishiye neza. Yes. Abandi batatu tunyarutsa. Kwa chambere n'umunsi ashobora kubona anashobora gushyigikira kabila nyuma y'igihe kinini ariko uraboneka biganira ihe banga ukoresha cyangwa wakoresha kugira ngo ushobore gushirwa na benshi amakandi tumaze igihe tubona abantu bashobora ibirori bigiye bitandukanye ariko uno munsi washyigikiwe cyane n'amakampani agiye atandukanye irihe banga wakoresheje kugira ngo ushobore guhiga abandi urumaze igihe kinini cya kabiri urumaze igihe kinini udashobora kuri inyuma y'urugo ariko kandi uno munsi uragaruka mbega ntabwo waba ufise bimwe abantu bazokwakira nyuma y'igihe kinini atari filime uri kurasohora igihe kuba yuko umuntu kugira ngo bamwamukirane kubera ko atarasohora kenshi baba mbega ntabwo ufise bimwe abarundi cyangwa bagatunga gukurikirana bazokwakira kuba cya gatandatu cya nyuma ujya n'abakinnyi bazogaragara muri oreresi barabonye abana bawe ndetse n'abandi bagiye batandukanye ariko kandi n'umusanzu twabonye ngahanya muri kimwe kibanza mbega bari kubera iki badashoboye gushinga ahantu canke barindi banga ubikiye kuri abo bakinnyi nanjye ni mugana wa kenshi tunagira cyane ibibazo bibiri ikibazo cya mbere ndagerageza kuri Vanilla Green aho muri uko gutwara agashimwe ka best performance no gutanga abandi mabona ko ushaka kwakuka akarere ka film cyangwa amaresi yari iwacu mu Burundi mbega mu kuva igihe kwiga abakinnyi bo mu kwiga u Rwanda maze kubona mwebwe mwari mumaze gufata ingendo zitari mwerekeza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mbega ko mutashoboye kuzana bariya babandi mukore nabo bashoboye kumenya bimwe mu bikorwa bikomeye biri kubera hano iwacu. Ikibazo cya kabiri kiracyerekeye hariya batumire bandi bagaragaza nyinshi uno munsi ubwo turabona irisi twafata mu gihugu abona ko bari baranatumira mu kuba yibikaza gufasha mu gihugu guca nk'ijya twitege ko namwe aba ikirano kanaka cyane mugiye kuza murashiramwo amareresi muri bya bikorwa tubona tubona by'abaririmbyi abana bawe urabazana batambirira mbega bazi ko ino game yacu kenshi abantu bakora n'amasirago menshi cyangwa biteguye gute gukinira abana bawe muri ino kariyeri Franike yambajije yuko atagwa mfise icambere yabaje ibanga ryo kubona banshikikirwa nkuko nari nacishuye navuze ko ari ubuntu bw'Imana ariko kandi ni kubera ko nari nacishuye. Ikigira kabiri yari yambajije ko atabwoba mfise ko nanabimaze igihe kinini nteko ndagaragara muri film ko abantu batazohava banyakira ntabwo bamfise ni naco civugo ca Solution Couple we are fearless generation. Ntabwo bamfise kubera ko n'igihe ntangura gukora filme nta muntu twari twavuganye ngo uzoshikikire uzonkunde uzogira iki. Rero namba Imana kiriya gihe yarabankundishije igikorwa nari nakoze kikabankundisha ntankeka n'ubu Imana iracari kumwe nanje kandi na filme nabateguriye ndazi yuko izo bagarukana ikabankundisha kandi noneho abo umuntu ntawo baje Imana aho yateguye yuko ubutumwa buzoshikira buzotegerezwa kumushikira. Rero ntabwo bamfise kuri ico. Hama wambaje impamvu abandi bakinyi twakoranye batashoboye kugaragara hano. Iyi conference de presse yari jewe ntabwo yari yabakinyi bose ariko abakinyi muzogenda muganira mumaze kubona igikorwa twakoze
bazogenda bakora ibiganiro kandi muzobahe vraiment ama interview muzobahe ibiganiro bavuge mu bamenye babashigikire yego Muganwa yabajije ati kubera iki tutatumiye abandi bakinyi bo mu bindi bihugu umve uko ubu turi muri comeback ubu niho dutanguye ibikorwa mu bundi bwiza ubu niho dutanguye igikorwa ariko mu minsi iri imbere bizogenda neza kuko natwe turashaka kwagura akarere kuko mu byo twizera ntitwizerera gukora ibintu byo ngaha muhira gusa ahubwo turashaka ko Burundi bwacu bugera no mu mahanga MC yambajije intumbero iyi filime yacu Data intumbero yacu ni kwa kundi kubaka societe guhanurana n'abajene abana abavyeyi iki intumbero yacu niyo kwigisha societe ikibana wambajije yuko kubona nzanye abana muri game muri entertainment ko niteguye kubakingira gute abana banje ntibatanguye kuboneka muri iyi filime ya Data gusa kuva kuri filime natanguriye ko bamenye cyane yitwa Urugendo naho nyine abo bana babiri twari kumwe Alasia na Joshua rero uko kuba muri entertainment nibaza ko atari ibintu byo bibaguye ko giturumbuka barabibayemwo nk'ibijenyene ubu hoho rero mfise n'ubamfasha kubashira ku murongo nibaze ko dutegereza kubabera umuvyeyi abavyeyi neza kandi byose bimeze neza nta bwoba kubona bari muri entertainment akazina namukorera murakoze nitwa Abrish kuva muri Kigo Media nagomba kubaza ikibazo kimwe cyo nyine ariko ndazakugereza kuri filime yacu igomba risohoke tutangura telefone bageza kuri muri nazibi nagomba kubaza akenshi twebwe buri gihe turatukuza kubona ibintu byiza kandi bishasha tuva kuri level y'ibyo kuyindi kandi nawe tukaba twabibonye mu bikorwa byanyu iyo musohoye igikorwa gishasha harimo n'ikindi kintu gishasha kandi nagomba kubaza muri iyi film series Data mugomba gushikiriza ibintu bishasha tuba birimo tigeze tubona mu filime muba mumaze gusura kugira ngo dukomeze kuzamure izi sinema zo ngani wacu mu Burundi n'abakozi Burundi mbrata hari nyuma yari nitwa Thierry Promoteur aho kinyamakuru cya Ibuka Rero ikibazo biri gusa dushaka kubaza kandi na Ben hamwe na Spanish neza yuko filime yake karekera filime ntambwe n'ijya n'isi uburyo basigaye nka sponsor zirenze ariko uno munsi filime nyinshi akenshi zikunda kubona ama sponsor nshaka kubaza ikibazo mbega ni ikihe kintu mugiye kudutegurira imyaka itatu iri imbere kugira ngo tubone yuko tugeze mu international nayo ijya ko bindi bihugu ubuye tuvugana ahantu kandi gisane bageze kuri Spanish nawe nubwo ari banga ushaka kumenya ni gute mwaje gupanga gukorana kino gikorwa murakoze cyane byuka yambajije ati navyakira gute hamwe abana banje boba aba Babyloni undi akaba umuninja mu izina rya Yesu fire abana banje n'abana b'Imana kandi bakuriye mu Mana n'abakozi b'Imana kandi bakomeye cyane rero ubu Babyloni n'ubu ninja nta namwe bashobora guhurira
hama icya kabiri Abdish yambaje gishasha cyo bakiri muri data bishesha ni byinshi nico gituma tubatumiriye kuzoza kwiraba muri benshi kamuzoyikurikirane munayipartage bishasha sinoronka ico mvuga nico nsigaza ariko ni byinshi cyane urumva ko tutoheba igihe kinini dukora amatonage tugira iki duhebe uburyo nk'ubwo turiko turaheba mu gutegura ino evenema tuzanye vya bindi nyene bishasha ni byinshi yeah. Thierry nawe yambaje mu myaka 3 ico turiko turategekanya kugira ngo filme yacu izobe yashitse ku rundi rwego mu myaka 3 inyishu zoba wayirose mu myaka 3 imyaka 3 ni myinshi turiko turakora uko dushoboye nkuko nabwiye Kenti kugira ngo filme yacu ishobore kuba njab kamati natwe tube international kandi bizoba vuba cyane sikera Estani jewe icyo yambajije yambwiye yashyizeho ari ibanga nazo ko ari ibanga nyene ntocishyurira muri televiziyo yambajije ngo ubwo mubanze ibanga ryo kunyiba umutima ikibazo cy'ibanga riba kibaza nyene mugabo navuga ko yambajije ngo gute byagenze kugira ngo dushike gutegura bino bintu twarahuye turaganira fanina aramamagara kuri biro nsanzwe ndi umufana wiyo voilà dusanzwe turi n'abagenzi apari y'akazi amarambwira ati icyumviro canje ngo marayikore kucyana gutya nawe nimba wumva wo bishikira muri we ne ambwira ati je nta kibazo na kimwe rero bisigura yuko mu gihe cyose nayo kwamfise umwanya wo kumushigikira nta kintu nabaye ntegerezwa kuba ndahari ibyo ukuntu twabiteguye nabyo mva nibanga nyene twabiteguye iterambere n'abacishu cyari cyaguye uno munsi we barafatanya mwebwe abari mu nama mwategurira igitire ko tuzobona abantu b'amareresi babibonekamo erega mama baje gusa ntibakina baba bagere twigaragaza bane aba aje ndamwishyira hano muri VIP Kefari baramenya kwigaragaza voilà umuzo kumutanga naye niba atabindi ari ibindi bibazo tunyarutse guys tunyarutse nitwa Msigo Ragoza kuva muri Kings Family ariko ikibazo kimwe ndakiriza kuri bose umuryango wa Twafa kuki mwamashije gukora iyo cover ya film isimba iki ya cover voilà ama ikindi nashobora kumva merenze twari twifuza kumenya umuntu yakoze iyo cover okay cover wayikoze ni jewe ngira ko ndababwira ko nkora cover nziza murabona ko atakibaye izi design zose ziri ngani ngira ko mutankomera amashi bagukomere amakava bisigura filme kava nimwabona filme muzoca mumenya igituma urabona ko umwe ari umunyeshuri undi ni kimuga hajya ubundi nawe urabona ko ariko ararira muzobibona ari uko filme yasohotse niho muca mumaze no kuva filme ubundi nyarutse walaikum salam amina mimi swali langu hapa linakuja director samani kwanza naitwa Patrick Benedisha so kitu yangu ya kwanza inakuja kwa faida hii nakumbuka mwaka 2024 nilifanya kwenye series ya Samaki series ambayo nimeicheza nimefuatilia sana kwenye television ya taifa lakini nimesikia changamoto kubwa ambayo ilikuja ni kwamba unaweza kuingia kwenye masuala ya ndoa kupeleka ujauzito na pia kuolewa nakielewa lakini bado sijajua kujibia we are international tunapaswa kusema na Kiswahili. Swali la kwanza ulikuwa unauliza kama ko Samantha yoba yahagarizwe nuko nari natwayinda oya Samantha yaraheze n'urugendo yaraheze entre temps mfise ndetse nigeze mpangarika ibikorwa byose uretse ko nafashe igihe cyo kuruhuka hajya hegereje nyine n'imisi yo kwibaruka kuko nk'abakurikiranye filme urugo urugo barabonye mu ma episode ya nyuma nk'indi umusazi kahise n'inda ikuze hama ikindi naco wambaje yuko niwasubira kuryamana n'umugabo wawe nyine ugatwara iyindi nda usubira kuhagarika umugabo wanje ntuzosubire kunterita
banzurindire dukore ndoyiva Okay, mwingine? ariko ubu turi babiri ni ukuvuga yuko babiri bamarana ubupfu niko abarundi babivuga ariko kandi n'ijambo ry'Imana riravuga yuko umwe anesha igihumbi ariko babiri bagakinagiza ibihumbi 10 rero kubona ubunye turi babiri naho nari umwe ntibishobora kuba cyo kimwe kuko ubu ndashobora kuba hari ibintu numva ntariko ndatahura neza ariko nkaba mfise uwombwira ati umbona gute nterera icyumviro nga itandukaniro rero ni rinini cyane kandi nkuko bivuze comeback isaba ingufu nyinshi ariko ndashima Imana ko ikiradushoboza hamica kabiri yico gucukumbura impano zishasha mu ntara zitandukanye ico cifuzo turagifise cyane gose nubwo bitaradukundira ko tubikora ariko tuzobikora merci Okay, kuri ko masagiye nakoze cyane nababwiye ko ishirahamwe ryacu ari Nice Paint nkuko muvyumva paint haba harimwo irangi rero muri Nice Paint nababwiye ko hari ubwoko bubiri bw'amarangi hari amarangi basiga indani mu nzu hakaba n'amarangi basiga hanze nagomba ngire ko ndanabasigurira kugira ngo nimwaza kudushorera nimuzojuragirike ngo mufate irangi ry'indani mu nzu murigende kurisiga hanze canke ryo hanze murishire mu nzu ku marangi rero dusiga mu nzu hariho irangi rya mbere ari ryo première qualité ryitwa Silke Vinyl. Silke Vinyl rero ni irangi ryiza cyane rikayangana uri kurariraba wo kwibaza ngo ni ry'amavuta benshi aho bakunda kwihendera bibaza ko bari ry'amavuta ariko ni irangi ry'amazi iyo ricafuye urahanagura ufata omo n'igitambara ciza hamugahanagura inzu yawe gasubira kumera uko yahora. Deuxième qualité rero hariho iyitwa Vinyl Matte. Vinyl Matte nayo ni irangi yo mu nzu ikora mu nzu gusa ariko yoyo ntiriravable nk'iyo ya mbere ariko iyo yacafuye kugira ngo inzu yawe usure gusa neza bisaba kugira akarotushe kirangi hakaba n'iyindi yitwa Plastic Emulsion ariyo igira gatatu mu marangi yo mu nzu ndagenda ku marangi yo hanze amarangi yo hanze turafise irangi ryitwa acrylic murambabarira acrylic canke wedagard iryo rangi rero rifise resistance kuzuba n'imvura imvura iguye izuba rikakirako inzu yawe canke clôture yawe iguma imeze neza hama hakaba n'irindi rangi rero mukunze kubona hari umukiriya ngo ndabatwenze gato ari umukiriya yigeze kuza kubera atarazi nyine ryitwa iryo rangi bagita Wall Master murakunze kubibona uwo mukiriya yatubwiye ati nkeneye rya rangi urisize umengo nakayabu kari haraguye apana twuduteke voilà iryo rangi rero bagita Wall Master iryo rero ingene rikora rirarinda izuba n'imvura kandi rikarinda ahantu hari imidite mu musezeranye hama turafise n'amarangi y'amavuta ya mbere yitwa Super Gloss ya kabiri yitwa Economic Gloss ayo marangi y'amavuta uyasize ku nzu ntaheza ngo avyimbe nkuko musanze mubibona muri Nice Paint dufise amakarite meza cyane hari aho usanga ahandi usanga inzu kamengo yavyimvye bigashishuka ariko iwacu muje muri Nice Paint abari umuti hama ngira ko ndabishura ku kabirya kari muri Nice Paint d'abord umubosi wacu yaripanze afise ibikoresho ako nakabirya ka mbere yatanguje amarangi afise n'ibikoresho bikwiye ku buryo umuntu wese ashatse irangi adashobora kubura hama kandi dutanga ama service meza cyane dutanga amarangi meza mwavyumvise hama ikindi rero akabirya kandi kari muri Nice Paint mutamenyereye ahandi muri Nice Paint turafise abakozi babizobereyemo babimetriza ku buryo hari umuntu atagira choix ya kurera akatubaza tukaca tumufasha gutora hama ivyo turanze tukagenda tukagira ico bita descente sur terrain tukagenda tukaraba inzu yiwe tukamwiyumvira ati inzu yawe ijanye n'amarangi aya naya bivanye n'ingene na plan yayo muri Nice Paint kandi turafise ikindi kintu ntari nababwiye hari ikintu bita wari wavuze utuntu tutubuye tujya batwita stone finishing usanga ku nkingi canke utudekoro hama kandi muri Nice Paint turakora amamastike yo ku yibiyo turakora n'amaco bita collabo amakoro yo guteranya imbaho
hama kandi muri Nice Paint aba turakora ico bita livraison à domicile ku bantu bashaka kudushorera surtout nk'abantu usanga batashoboye kwideplacer bakaza tukabashira turafise imiduga ibashira amarangi aho bari. Murakoze n'ivyo, karibu rero mwese, turabipfuriza kubaka amazu. Amen. Murafise naho mukorera mushaka ko hashaza, karibu muri Nice Paint. Tubahe amarangi ameze neza, tunabiyumvirire shwa, hari usanga afise atabona kurere yosiga, turabasigira neza mugashima. Murakoze cyane. Mwabyumvise munsi kwa n'ubundi muntu yabemereye kuba amasponsor yo kuba kuri Mitirama. Murakoze cyane kuma akanya. Nababariye ko DS Telecom dusanzwe dukorera muri etage aho benshi bamenyereye kuhakabwa, ukaba se n'abahaye nimero za telefone ari fixe, turuse fixe ni 22 28 12 81 22 28 12 81. Keneye naho telefone WhatsApp, keneye kwandika kuri mu WhatsApp message, ari umuntu aca kwishura, hari 79 461 059 79 461 059. Ariko ukene naho kwandika mail, ari uvuga ati jewe reka gire demande ndabicishe kuri mail, urabona ko ubu turi mu buhinga bwa none muri terambere ari sawa. Bashobora guca kuri mail ya DH nayo akaba ari dhtelecomd@gmail.com dhtelecomd@gmail.com. Karibu cyane muri DH Telecom, turabarindiriye. Ukeneye ikintu ca visibility, ukeneye kubikada umuntu avuga ati ni mu propose akantu kanaka ashobora gukoresha, turafise amagurde, turandika turafise amatasi, dushobora gushirako amafoto, ari wakoze mariage turashobora gufasha invitation, ari umuntu kanaka avuga ati jewe ndakeneye nanjye ndafise evenement nko kwa Fanny Ravine, turashobora gufasha mu kuimprimira amabashe. Ukeneye naho kwambara nk'abajya muravuga ati je nkeneye kwambara agapira, murako Fanny Ravine aberewe cyane, urabona ko na Nohask baberewe cyane. Ibi ni DS Telecom yabikoze, twe twamwempimiye nk'ako kantu mubona imbere yiwe, donc turafasha abantu muri ubwo buryo. Yego turabashirirako, karibu cyane. Ari umuntu afise imodoka akeneye kugira branding, ari umuntu avuga ati je nkeneye ku brandinga ku modoka yanje, ndaca mu gisagara abantu bose babona ibyo ari byo, ari imbere y'umuryango kumbura ugavuga ati nkeneye ca kintu caka amatara panneau lumineux, turabafasha muri ubwo buryo. Merci beaucoup, murakoze cyane. Yes, murakoze cyane. Tugira ko tubashimira irigira kandi twibutse yuko rero le 22 hazokwa Esther asanzwe afise n'indirimbo nshasha, yavuze yuko azoyirekurira nzobisohokeramo. Hama nkuko mwabyumvise Deste yarabuze umuvyeyi, twagiye ko tumwihanganisha, ariko nawe yaramaze imisi ariko akorera mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, afise indirimbo nyinshi azodusangiza naho atashimye kubivuga. Rero nivyo hama sabo bo nyine bahari, hazo harimo n'abandi baririmbye ari amaservice batashimye ko tuvuye ko bazoba bahari kumva zimwe kumbure, ariko ngira ko ndabwire yuko abakunzi ba filme rero ni filme yakaje karamana akaje karasara, filme yakajembe gete filme irenze, no kuvuga ngo iyi filme muzubona yuko abarundi bageze ku yindi level. Rero ni kuva 15 tuvuze 15 no kuvuga yuko ariho tuzotangura, so tuzoshikira kubaje muri conference naho byatevye gushika, byavuye kuri bamwe turi kumwe ngaho, ariko twe twashitse hapa. Murabizi ko twashitse hapa, rero n'ubu tuzoshika hapa, bisabe ko muzoza kiri kare. Nabibutse yuko kandi rero tubakunda, amatike zirahari, kandi tike ntizipirata murabizi, murashiye kuzironka muciye ku ma platform yacu twagiye turavuga tudandariza, ariko no kuri biro yacu mushiye kuzisangaho. No munsi tutaza kubabwira n'ahandi hantu mushiye kuzisanga, ahanyine mu gisagara hagati, Bujumbura ahanyine hagati. Mwakoze kudutega amatwi, nibaze yuko byari ibyo. Thank you.